Ndasubiriye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uno mwaka tugiye kubageza kamakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, aho ari inkuru y'umubabaro ihejeje kudushikira kubihejeje kuba ku basoda b'u Burundi. Mu minsi iheze twarababwiye yuko ingene abasoda b'u Burundi bagiye bicwa, aho vyashitse ku isaha 9 z'umurango hamaze kwicwa 200, mu gihe ku isaha 12 zo mu kagoroba abasirikare 48 b'u Burundi bari bamaze gupfa, mu gihe hari n'abandi batabashije kumenywa ibitigiri vyabo huko bose bari bambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo. Kuri ubu rero aba basirikare b'u Burundi barungitswe mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo hagati y'amasezerano yasinywe n'abakuru b'ibihugu bompi Antoine Felix Tshisekedi ndetse na General Evariste Ndayishimiye, bari mu bihe bitoroshe. Kuri uno munsi abo muri batayo y'indwi hapfuyemwo abasirikare badaharurika. Turacarondera ibitigiri, gusa bamwe batubwira ko bamaze guharuramwo abasirikare 27 barashwe kuri uno munsi, bose bagahita bitaba Imana. Ni mu gihe amarira, ubwoba ndetse n'ishavu vyarengeye abo mu miryango yabo, bibaza koko nimba umukuru w'igihugu abatabona ingene yashoyemwo abana babo. Ni mu gihe abana bamwe bari kugirwa imfuvyi n'iyi ntambara, abagore bakagirwa abapfakazi ndetse n'imiryango ikagomeza kubura abasore bayo. Muri iyi ntambara si abagabo bafise imiryango gusa barungitswe, hararungitswe kandi n'abasore bafise imyaka 19 ndetse na 22. Aba bose bararungitswe mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, bamwe bakaba baranagiye muri ico gihugu batabishaka. Mu makuru duhejeje kuronka nuko ngo bariko barabasubiza ku rugamba umunsi ku munsi. Aba barongoye barungitswe n'igihugu badakosoye ivyatumye baneshwa ubwa mbere. Ni mu gihe abasirikare b'u Burundi barungitswe kugwana M23 bariko barasubizwa ku rubuga rw'intambara, benshi mu bariko barasubizwa mu birindiro vy'urugamba bakaba bidoga ko atabikoresho bikwiye bafise. Ni mu gihe nabo ishavu ryabarengeye nyuma y'impfu zihejeje kuba ku basoda bene wabo b'Abarundi, mu gihe abo mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo abo mu gisirikare ca Kongo FARDC bakomeje kubatana urugamba, babwira ko baronse amahera menshi ari nabo bakwiye kuja kugwana. Wazalendo imisore yarungitswe n'igihugu ca Kongo nayo ifatwa nk'imbonera kure z'ico gihugu, nabo bariko barapfa umusubirizo, gusigite amakenga n'impfu z'Abarundi bariko barashogwa imbere ku rugamba, mbere n'abakabavugiye babarongoye muri ico gihugu ca Kongo akaba aribo bariko barabitera vyose, kuko ngo bari amahera adaharurika. Muri ano makuru tugiye kugaruka ku butumwa buhejeje kuva muri ico gihugu, aho muza kumvamwo amazina y'abamwe ndetse n'ibatayo bagiye baherereyemwo. Gusa ico twoba tubabwiye ko imbere yuko tuza mwidonido nuko M23 yakoze ibitero simusiga kuri zingabo z'u Burundi aho zari zikambitse, nubwo ziba zambaye umwambaro w'igihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, gusa bo bagenda baramenyana kuko n'ubundi bamwe baturutse mu makambi amwe. Fyonda subscribe canke sabone ni butero wafyenda ko kugira ngo utojucikanwa na dushikiriza, usangize bagenzi bawe ano makuru kandi aho baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa nabiko bivugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Ni inkuru y'umubabaro ihejeje kudushikira inyuma y'ibejeje kuba ku basirikare b'u Burundi kuri uno munsi. Kuva mu gatondo kuno munsi abasirikare b'u Burundi basubiye gutana mu mitwe n'umuhari M23. Abasirikare bakaba bararungitswe ku masezerano yasinywe hagati ya President Antoine Felix Tshisekedi ndetse na President Evariste Ndayishimiye. Amasezerano yatanzwemwo amafaranga y'ababa imiliyoni 20 z'amarundi, no gusigura imiraridi zirenga 80 murantunge miliyoni 20 z'amadolari y'abanyamerika, aharurirwa mu mamiliyaridi 80 kurenga gato y'amarundi. Abasirikare rero ishavu ryabarengeye, ni mu gihe bamwe bavuga ko abatwara igisoda baba baraye mu kingabo z'u Burundi, akaba hari n'uwahoze mu gisoda c'u Burundi kuri ubu yarengewe n'ishavu ndetse agira ico ahita ashikiriza. Yagize ati narabaye umusirikare kandi ndazi uko umusoda afatwa ku rugamba, vyatumye ngira amakenga menshi cyane, numvisha abasirikare baja muri Kongo batabwiye misiyo ibajanye. President Evariste Ndayishimiye ngo yoba abigira nkana nabo bafadikanije kurongora igisirikare. Ni mu gihe umusirikare
umusirikare agiye ku rugamba araronka amategeko akwiye n'ibikoresho bikwiye, bakamubwira umwasi agiye kugwana uko afise inguvu, ibikoresho afise nuko igitigiri ciwe coba kingana, nawe kenshi butazi neza igitigiri. Baramubwira kandi zone de combat akagenda azi neza ko agiye ku rugamba. Ivyo biheze abategetsi barabaza ko atakibazo abasoda bafise canke atawugwaye muri bo. Ngivyo vyose rero ntivyabaye. Perezida Ndayishimiye ngo nabo bafadikanije kurongora igisirikare ngo baramenje cane, kuko ngo bakwiriye gukubitwa intahe mu gahanga na rirya aba basoda bagenda bambaye idarapo y'ikindi gihugu. Hanyuma kandi ngo kuri barya basoda banse gusubira ku rugamba nta kosa bo bafise na gatoyi, kuko nta mategeko baronse y'urugamba. Ubundi umusirikare atanye urugamba bandakwiye guhanwa vy'akarore, kuko abahemukiye igihugu camwe barutse nk'uko Perezida Ndayishimiye ariko arahemukira igihugu akagurisha ingabo ziwe. Ariko barya bo birumvikana ko bahemukiwe. Uyu akaba abaye wa kabiri azi vy'igisirikare, abona ko abatwara igisirikare c'u Burundi bahemukiye u Burundi kubera ibiriko birabera muri Kongo. Abatwara uyu munsi u Burundi nabo ngo bararaba neza ko bino bintu bishobora kuzobagaruka mu myaka iri imbere batakiri ku butegetsi. Abasoda bahurikiye muri batayo y'indwi bari muri gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo kuri ubu bo ntiboroheye, kuko muri bo hamaze gupfamwo benshi cane. Ni mu gihe abahurikiye muri batayo baguma batabaza ababarongoye muri iki gihugu, harimwo n'umwe mu bafise ipete rya generali cane azwi mu gisirikare. Uyu we akaba atana kimwe ariko arabafasha ku kijanye n'ibiko birambera muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Rero uyu we akaba ari umusirikare ati ndavuga nk'uriko ndabibona kandi nk'uriko arabikora. Muri zino ntambara umusirikare w'umurundi ariko agwana akaharonkera defete itigeze iboneka mu gisirikare cy'u Burundi. So kuvuga ko hari cahindutse kuri wa musoda muzi ekada, defete yarabaye kandi n'ubu birabandanya kubera ukutava kwizima no gukunda amahera kw'abaturongoye. Icambere mwomenya nuko ivyatumye tuhahombera vyinshi muri izi ngwano ziheze atana kimwe cakosowemwo. Ivyabaye kuri batayo ya gatandatu nivyo vyasubiriye kugaruka kuri batayo y'indwi na batayo y'umunani, kandi n'ubu bigiye kwisubiriza. Abasoda bo muri batayo y'indwi baratwawe ku ruyeri n'ababarongoye batigeze babwira iyo bagira berekeze. Ubu bari mu nzira berekeza kwisubiza uburere batakaje. Ikibabaje rero kizohava kibabangamira ngo nuko n'ubundi abasoda ba FARDC ba Kongo aribo bari imbere. Ikindi kigoye nuko kugeza ubu abasoda batongewe n'igikoresho na kimwe. Ibindi bikoresho vyo ntawe kivuga, kuko nk'iyi batayo y'indwi imaze amezi 3 itagira agakote k'imbeho, ikirengete canke agahema ko kwihisha mu mvura. Ivyo vyose abasoda barabivuga bakabura uri bubone canke ngo yumve ibisabo vyabo. N'ubarongoye wome ngo ntaco abazwa uretse kubagaburira gusa, nta kindi kintu uwo mubaza. Ikindi kandi kiriko gitera defete ni ukudatahura neza ko abarongoye igisoda c'u Burundi. Uyu munsi abadutwara ngo bagomba gukoresha abasoda b'u Burundi nka kumwe babigenza bakiri mu kiroberi. Aha rero ngo kutabwiza ukuri abasoda misiyo bagiye gukora, haba ku bijanye n'ubuzima bwabo muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo canke ibijanye n'ingene bazorangura akazi kabo bamaze gushikayo. Umusoda ajanwa muri Kongo atana kimwe asiguriwe, ajanwa ku rugamba atazi uko rumeze. Abadutwara bungo ntibatahura hisi igeze mu bikorwa vya gisirikare. Uyu we akaba nagiriza abatwara igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igihugu ko nta bumenyi buhagije bafise bwo gupanga intambara yo mu gihe ca none, baracafise bwa bumenyi bwa kera. Intwaza ngabo zifise ubumenyi bwa none ziri mu bashasha bakiri bato bagifise amapeti matoyi. Aba rero nabo akaba atajambo bahabwa mu gupanga intambara. Muri make ngabatwara igisoda kugeza ubu kubatwara amabatayo nta kindi kintu biyumvira atari amahera binjiza. Abandi mu baturongoye bo abatwara amakompanyi n'abatwara amapeloto nta ngingo bafata bakurikira mu bandi. Ikindi kandi caba ikibabaza abasirikare nuko inyuma y'intambara ngo bamazemo iminsi yatumye haba abasoda bakinjura bagataha ndetse n'abandi bagahunga. Ubu rero hariko harakurikira kurondera kwegeka amakosa ku batwaranga amapeloto. Abatari bake barandikiwe basabwa kwisigura ngo nibo bagumuye abasoda batuma batumbera aho batategerezwa kuja. Aha tubibutse ko aho gusabagira vyavuye ku
kurongoye igisoda c'u Burundi cose carungitswe muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, aho vyaba vyaramunaniye gufata ingingo ngo avuge aho abasoda batumbera. Ari nayo mpamvu benshi bariko baraguha muri iyi migwano. Twarakoze urugendo iminsi ine tutazi iyo tuja, kandi ico gihe nta modoka nta miduga canke se ikindi kintu twakoresha mu kwinguruza atari ukugenda ku birenge. Abari kumwe n'abarongoye batayo bagarukiye aho bita Ngungu, birangira bagarutse Minova, aho hose umukuru w'ingabo vyari vyamunaniye gufata ingingo. Mu biriko kandi ngo bituma igisoda c'u Burundi gita akanovera, bigatuma cifatirwa mu gahanga n'ubugwi bwitwaje ibigwanisho harimwo gica baturongoye barungika abasoda nk'abagiye kw'irondo bitwaje ubuhiri batagira logistique, harimwo imyambaro, ibigwanisho ndetse n'imfungurwa. Hari imyambaro bahawe n'igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyi nayo iyo baramutse batewe aho bakambitse biraheza bakayita bagahunga. Mu nyuma igihugu ca Kongo nicitwararikwa ivy'ibindi kuko ngo bo baba baramaze kwishura indongozi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ngo muri bino bihe bitoroshe abatwara kandi igisoda ngo barangwa n'inyifato y'ukubesha. Nivyo barya basoda batashe ngo barasavye gutanu bivanye n'ivyo bari bamazemwo imisi, ariko si bose kuko hariho n'abatari bwashike ku rugamba. Mu bisanzwe ngo General Muzinga arabahaye guhitamwo ibintu bibiri, harimo gutaha i Burundi no kuguma ku kazi. Aho rero haciye haboneka imirwi ibiri, abashaka gutaha bemeye kubandanya akazi. Rero barya basoda batashe harimwo abagiye kubera ijambo babwiwe n'umukuru kandi w'ikirenga nka generali. Ikindi womenya nuko General Muzinga nyene agenda abasoda b'u Burundi aho bari bakuraniye Minova. Bamaze gusubira inyuma aravuga n'abasoda kandi agira ico abemereye imbere yo gusubira ku rugamba. Cemera abasoda basavye amahera akwiranye n'umusoda w'umumarseneri, nubwo abasoda aribo babimwumvishije. Ikindi bamusavye n'ibikoresho bikwiye kandi bigakoreshwa n'abarundi. Bongera bamusaba abasoda baramfora, abasoda baza gusahiriza kubera hasigaye ibitigiri biri hasi cane ugeranije n'ivyari ku rugamba. Ugushika naho igihugu ciyumvira ivyo kurungika imbonera kure muri ico gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, kandi bazi ko atamyimenyerezo ihagije y'igisirikare izo mbonera kure zigeze zihabwa. Kuri ubu rero ibintu ntivyoroshe ku basirikare bari mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, nako kandi umutima utari hamwe ku bafise ababo bari mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Yoba umwana ufite se wiwe yagiye kugwana muri ico gihugu, umukenyezi afise umugabo wiwe yagiye kugwana muri ico gihugu, ndetse n'umuryango ufise umusore wawo wagiye kugwana muri ico gihugu. Benshi ntibazi bizoshikira abo baryango babo kuko baniyumvira ko n'ubundi igihugu camaze kubahemukira, aho Evariste Ndayishimiye yemereye kurya amafaranga yahawe na President Antoine Felix Tshisekedi akayagabura n'akarwi gato abasirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi, navyo biriko birateza aba basoda impfu nyinshi cane. Kuri uno munsi rero abaharurwa 27 bamaze gupfa. Ibi hakaba ari ibitigiri bitari vyamenyekana neza, gusa ndabaza kuturonsa ibitigiri vyanyavyo turaza kubibashikiriza. Ni mu gihe aba 27 bamaze guharurwa aribo bamaze kugaragara, ariko abandi bari ku rugamba bakavuga ko batabona bagenzi abo bandi nabo bikekwa ko bo baguye muri iyi migwano yabaye idasanzwe. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya ariko aravugwa mu gisata cy'umutekano. Ofyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenzi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezwe y'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numpuza TV, Imana ibahezagire.